Amahoro Imana abane namwe inshuti bakundwa mwashimiye gukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kure yanyu ya BTV. Ni umwanya mwiza kugira ngo tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize kuva ku igenekerezo rya 9 gushika ku igenekerezo rya 16 ruheshi uyu mwaka mu gisagara cya Bujumbura hariko haraba ihanisha yitiriwe Made in Burundi kugira ngo ashobore kumenyekanisha ibidandazwa bikoregwa hano mu Burundi. Muraza kubikurikirana murano makuru. Nayo umudandaza wese mu gisagara cya Bujumbura ategerezwa kuba afise ikibanza kizwi n'amategeko ndetse akakirihira n'amakori. Ibyo bivugwa na Colonel de Police Jimmy Ndayishimiye asanzwe arongoye umutekano mu gisagara cya Bujumbura. Naza gukurikirana nandi makuru atari make twabateguriye mu kanya nido y'amakuru yacu. Ndoge kubaramutsa ndabaha nikaze kugira ngo mukurikirane idonido y'amakuru yacu. Nababwiye mu ntangamarara yuko kuva ku igenekerezo rya 9 gushika ku igenekerezo rya 16 ruheshi hariko haratunganywa ihanisha gurisha yitiriwe Made in Burundi kugira ngo berekane ibihingurirwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Ihanisha gurisha rero rikaba rifise akamaro kanini mu ntumbero yo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Patrick Hatangimana. Mu ntumbero yo guha agaciro no kumenyekanisha ivyahinguriwe mu Burundi hariko haraba ihayanisha gurisha mu gisagara ca Bujumbura giswe Made in Burundi mu mwaka wa 2024. Bamwe mu basanzwe bahingura ibintu bitandukanye twashoboye kuganira baramenyesha akabijya kari mu bihingurirwa mu Burundi. Akarorero ni Jafete Irema Harinde arongoye ishirahamwe Twivuza Ibimera rikora imiti mu bitegwa kama. Ibimera bifise ibanga ryihariye Imana yabihaye ryo kuvura kandi bikavura bidateje indi ngorane. Ni kuvuga ingwara ntabwo twovuga ko tuvura zose, ariko hari zimwe bita ko zidakira zishobora gukira kandi biciye mu miti kama. Ibyo rero sububeshi nukuri kubera ko dufise bamwe tumaze kuzivura kandi bari bazi ko zidakira. Celestin Yomwungere ahingura amavuta yo gusiga no gutagatisha umushatsi nawe yari yitabiriye iryo hanisha gurisha. Nukuvuga hari amavuta menshi ava hanze asanzwe akora nk'ibikorwa by'amavuta yanje mugabo akabije canke icayasumbya nuko aya mavuta yanje akozwe mu bimera kama dusanzwe twirimira ngahe wacu ata bundi bumara bwongewemo elema chimique bushobora kubona umushatsi w'umuntu canke umubiri w'umuntu. Niyo duteranije bino bintu turagageza gusuzuma yuko atabundi umuntu bwagombye kujamwo kwero maze kurusikane gw'ibimera bashaka kuzanamwe ubundi bumara. Mu ntumbero yo kugarukira ibidukikije, Nkurunziza Cedric yakoze imbabura yaka atamakara akoreshejwe ahubwo hagakoreshwa mobile imwe mu bisigarira by'ibikomoka kuri petrol. Iyi mbabura bwa mbere iranyarutsa guhisha. Icya kabiri ni mbabura novuga ko ikingira ibidukikije kuko umubire wose wahuruseseka uraka ugahera atakintu nakimwe gisigaye. Akandi karusho nuko ari mbabura itanga icizere ikomeye muri make ikora neza kandi kosoma n'uburyo buke. Iryo hayanisha gurisha rikaba ryatunganijwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji, amahinguriro, ingenzi no gutwara abantu n'ibintu buri kumwe n'ubushikiranganji bw'iyinjira ry'u Burundi muri Afrika y'ubuseruko, ugwaruka, inkino n'imico kama ku civugo duharanire ivyahinguwe bizira kanenge bizofasha kudushikana kuri ya mbono kazoza u Burundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Umudandaza wese mu gisagara cya Bujumbura ategerezwa kuba afise ikibanza kizwi n'amategeko kandi akakirihira nikori. Ivyo bikaba bivugwa na Colonel de Police Jimmy Ndayishimiye asanzwe arongoye umutekano mu gisagara cya Bujumbura. Lorine Kankunze. Inyuma yaho
naho leta ifatiye ingingo y'uko abakorera rudandaza mu mabarabara ko boja mu bibanza by'amasoko atandukanye mu gisagara ca Bujumbura, abenshi muri bo ntibashimye iyo ngingo. Colonel de Police Jimmy Ndayishimiye ajejwe umutekano mu gisagara ca Bujumbura aratubwira zimwe mu mvo umudandaza wese zotuma akorera mu masoko ya leta. Musanzwe umudandaza yemewe n'amategeko n'ubu afise icunta adresi abafise ahabarizwa. Umudandaza adandaza mu barabara numva ko atagira adresi n'ingo zibiri. Umudandaza adandaza mu barabara mu gihe umwe n'igihugu yamushobora akagira ikibazo ntafise ahazomusanga bagaruke bavugana ikibazo yagize bivanye n'ibyo yamushoreye. Ingingo ikigira kabiri, abadandaza mu barabara ntibari ikori rya leta. Nico gituma uburongozi bw'isagara ca Bujumbura bwafashe ingingo y'uko abantu bose bitwa abadandaza bategetswe kudandarizwa mu bibanza bizwi n'amategeko mu masoko. Ibisabwa nuko bwa mbere wiyumva ko ari umudandaza, amaze kubyiyumvamo ko ari umudandaza kuvanye n'ibikorwa akora umudandaza wiwe, aje yegera abajejwe gutunganya amasoko mu gisagara ca Bujumbura, agaheza agashikiriza iciyumviro ciwe ko ari umudandaza, akagira ahadandaza, hanyuma agaheza akarondererwa ikibanza mu isoko ashobora kudandarizamo kugira ibikorwa vyiwe bigende neza. Colonel de Police Jimmy Ndayishimiye aratubwira ibihano bifatirwa abadandariza mu bibanza bitemewe n'amategeko. Abadandaza biraciye mu mategeko, ibihano birazwi, baracibwa amande kubera baba bariko barakuvyiga. Ivyo biruko mu gihe n'ubu hacibonekeza abakidandariza mu mabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura. Tubandanye n'amakuru yacu. Umuyaga nkuba urashobora konona ibikoresho ndetse ugaturira n'amazu. Ivyo rero bikaba bituruka kuba tanga ubuzi bwo gukora ibijanye n'umuyaga nkuba kandi badabifitiye amashure. Ibindi navyo bikaba izindi mvo nazo zikaba ziva kwishira hamwe ry'umuyaga nkuba Regideso. Ivyo bikaba bishikirizwa na Jean Albert Manigomba, umuyobozi mukuru wishira hamwe Regideso. Benoit Sindayigwanya. Mu gihe amatara yo mu gisagara ca Bujumbura amaze igihe aje aracika rimwe na rimwe akonona canke agaturira amazu y'abene gihugu, umuyobozi mukuru wishira hamwe rikwiragiza amazi n'umuyaga nkuba mu gihugu Regideso amenyesha ko ivyo biva kuri rezo yabo ishaje hamwe n'abene gihugu badakingira inzu zabo neza. Turafise rezo ishaje, muratubwira tukaza tukabikosora. Mugabo n'abene gihugu bubaka amazu nibarabe neza ingene inzu zabo bazikingira, kuko iyo umuntu ariko arubaka inzu ashobora guca inzu yayubatse ku miliyoni 200 akacaza kuzana mu electricity mwestarira inzu atabizi atavyize neza, akacaza akamwestarira neza. Hajya inzu ndakubwire mu kwestara hariho insinga, hari ama norme international. Nukuvuga ati urutsinga ruza kwakiriza amatara rugira section iyi, urutsinga ruja kuri prise rufise section inganuko, urutsinga ruja kuri cuisine ruyifise rufise section inganuko, urutsinga ruja kuri mfise machine à laver canke kuri frigo section. Aburira abantu benshi bari ngaha mu Burundi ni Bujumbura ntibabikurikiza. Dr. Engineer Major Jean Albert Manigomba agahanura bene gihugu ko bokwitwararika kugura insinga zikwije ibipimo kugira inzu zabo zikingigwe. Ubwambere bwobo ni mugura insinga do bonne qualité, ni muziprotege izo nzu zanyu zabatwa amafaranga menshi. Gira kuturi naho riyumba amajana 5 cyangwa miliyoni y'umuntu akwestara inzu nazo miliyoni 3, umuntu akwestara inzu neza ikwije ama norme bikore. Hama niyo Regideso yaguturira tuzakora ko ya konteri yacu yahiye, konteri hiye tukaro konteri yatanguye gusha,
tuzobona yuko ari Regidezo yaguturiye. Muri ico gihe Regidezo izoheza igire gute ikwendamirize. Tubamenyeshe ko ishirahamwe Regidezo ngo ryamaze kugira amasezerano n'abafasha Burundi kugira amatara akwiye ashobore kuboneka. Aho twovuga nk'ibanke y'isi, ishirahamwe ry'abafaransa rijejwe iterambere, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya hamwe n'abandi. Amibal Manave asanzwe arongoye ishirahamwe rya basketball muri Afrika yahora mu rugendo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Hachimana Claver asanzwe arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi ariryo Febabu yaratubwiye ibitari bike ibijanye n'urugendo rwiwe. Jules Verne Nakimana mu rugendo arimo ngaha mu gihugu c'u Burundi, Anibal Manave arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball muri Afrika yarabonanye n'abategetsi batari bake harimo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Umutegetsi akaba yarishikiye no ku bibuga kuraba inkino zariko ziraba, akaba yaje mu ntumbero yo kurabira hamwe ingana urukino rwa basketball mu Burundi kotezwa imbere. Claver Hachimana arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi Febabu aratubwira bimwe mu vyo bayaze. Ibibazo n'ibintu bibiri hanini, ca mbere kwari kugira ngo turabire hamwe ingene basketball mu Burundi yatera imbere. Aho twararavye cyane ivyo tumitera imbere mu mpande zose, haba ku bahungu cyangwa ku bakobwa. Igikuru nyamukuru kuri ico ca mbere nuko agiye atwemereye yuko mu minsi itarambiye cyane dushobora kuronka umufatanabushake badufasha kuronka ikibuga gifite ibibanza bishika hafi 2,000. Igihano ca mbere kijanye na suspension mwarabonye yuko twakirangije, baduha suspension ukwezi kumwe twaraheze tarike 12 z'ukwezi kwa gatanu. Hanyuma igihano kijanye n'amafaranga twaciwe y'amande murabizi ko twaciwe 5,000 by'amafaranga y'amaswisi ayo tuza kuyishura. Gusa ico twaganiriye gikuru nuko twamusavye kandi aratwemerera ko botwongera ikiringo cyo kuyishura tukava kuri kwa kwezi kumwe tukaja kindi kiringo tuzokumvikana. Nayo umupira w'amaguru umugwi serukiragihugu intamba mu rugamba b'abagabo baranganije n'igihugu ca Kenya igitsindo kimwe ku kindi mu nkino zo kurondera itike zo kwitabira igikombe c'isi kizoba mu mwaka wa 2026. Igitsindo cinjijwe n'umukinyi Sudi Abdallah. Urukino rwo gusubiriza kazobahuza n'igihugu ca Seychelles mu gihugu ca Maroc kwigenekerezo rya 11 ruheshi. Nayo mu guserukiragihugu w'abigeme batarenze imyaka 17 batsinzwe n'igihugu ca Kenya ibitsindo 3-0 mu nkino zo kurondera itike yo kuzitabira igikombe c'isi. Ayavuga mu nkino kirangirize mu rukino rwa judo wo mu Burundi kazi Sierra Niragira yaratahukanye umudari w'ifeza inyuma yo gutsindwa mu rukino rwa nyuma n'umunyakameruni kazi Moon Georgika. Nayo uwundi mukinyi wa judo Hauri Nganji akaba yaheruka gutahukana umudari w'inzahabu watarenza imyaka 20 mu nkino za judo ziriko zibera Abidjan mu gihugu ca Cote d'Ivoire. Inkuru yacu y'amakuru yacu tutabateguriye uno munsi ni inkuru idushikana hariya mu makungu aho Ntunzwe n'Imana aza kutuyagira ibiyagwa hirya no hino mu makungu. Nk'uko vyari vyitezwe amatora y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya yatumye uburenganzira bw'abahamagarira agateka kazina muntu bwiyongera cyane mu bihugu 27 bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya, ariko kumbure bikaba ari bike ugereranije nuko vyari vyitezwe muri ayo matora. Ku mwanya w'umukuru w'igihugu c'Ubudagi Ursula von der Leyen abandanya asa n'ukiri mu kibanza ciza, naho ibintu bitangaje bidashobora kwiyamirizwa. Nk'uko mu mwaka 2019 yari umukandida atari yitezwe mu gihe Emmanuel Macron atavyifuza. Mu gihe c'itorwa rya VDR rizoguma riciye mu nama nshinga amateka mu nama y'abakenguza amateka. Ubumwe bwa Buraya bushira imbere demokrasi no kurondera amahoro. Dutandukire ayavugwa mu gihugu ca Gaza. Nta mazi canke ibifungurwa bikwiye. Abana bacu bapfuye bazize kubura amazi. Ntidushobora kwiyuhagira canke gukoresha toilette. Sishobora kuronka amazi yo kunwa, niko Asam Abu umuntu amugaye aba Ijabariya yavuze. Ni ikibazo gikomeye. Amazi ni nkenerwa cyane mu buzima kandi iyo ata amazi ahari nta buzima buhari, niko Abu Anan umuntu yakuwe mu zabo Ijabari yavuze.
Ishirahamwe mpuzamakungu ONU riragabisha ko hashobora kuba indwara nka kolera muri ico gihugu kubera kubura amazi meza, isuku rike hamwe n'ubushuhe bwinshi muri ako karere. Ivyo bikaba bibandanya vyiyongera mu gihe cici. Ni kuri iyo nkuru ivugwa mu makungu turagirije ko amakuru yacu tutabateguriye kuri uno munsi, tukaba tubashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana, ariko kandi dushimire abamenyesha makuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyatorokanya. Shimire abari mu buhinga bw'ivyuma bashobore kudufasha kugira ngo ano makuru abashikire ata nkomanzi. Imana ibafashe naho gutaha.